kizire kuza kuba umuzamu w'igitsina c'uwundi muntu na se na nyina bamuvyaye bari bamurungitse akiri umwana none we niwe ucuja kuba umuzamu w'igitsina ciwe nkumva ko ari iterasoni kuza gucunga igitsina c'uwundi muntu n'ici wawe kirakunaniye. Mwiriwe neza abakunzi bacu musanzwe mudukurikirana kuri urubuga rwacu, turatanze mwiriwe. Umutumire ni wa wundi nyene musanzwe mumenyereye, Nshimirimana Focus. Mwiriwe neza mushinga na Nshimirimana Focus. Turabaramukije mwiwe cane. Amahoro y'Imana namwe turabipfurije. Turanezerwa cyane no kuntu mwama muduha akanya tukaganira utunaturiya hirya nino, kandi mukaza mukaduha umwanya n'umutima wanyu wose. Ivyo bintu turabibashimiye cyane ku mwama mutwikorera. Nariko turabashimiye kuba mwigora mukadutumira mukumviriza ivyiyumviro vyacu bivanye n'umwanya mubiha mumwe mubikwirikirana, vyoba vyiza muhanuye n'abandi bakaza barabikwirikirana. Ego sawa sawa, muragize neza. Hama uyu munsi turafise utubazo si twishi kandi si dukeye. Utwo tubazo rero dufatiye ku kuntu tubona muri ino myaka ukuntu ingo zibayeho, ukuntu tubibona ibiza biraba, ukuntu biza biragenda. Haca hazwi impagarika utubazo tumwe tumwe twagomba ko mwodufasha mukadusigurira bivanye n'uko mubibona mu byumba, mu kibano n'ahandi. Akabazo ka mbere, turabona mu ngo nyinshi ariko haraba amadivorce ukuntu kuriya. Nkawe nk'umuntu uri kuraraba wihweza utunaturiya, uba wibaza ko vyoba biva kuki? mvuze mu kintu c'amadivorce ariko araba mu ngo z'iki gihe. Ego ingo z'iki gihe ariho twakoranye ikiganiro mbere, namubwiye yuko igituma amadivorce ariko araba ari menshi ni ukuvuga ubu ni abantu ntibariko bararongorana kubera bakundanye, ati ntibariko barubakana kubera urukundo. Yego ni ukuvuga yuko ubu abakobwa benshi bariko bararongorwa bakubakana kubera ubusambanyi n'abantu. Yego yego biriko biraba. Reka ndaguha akarorero. Naravuze ushobora kuba mujana muri abakobwa 4-5, ugasanga umukobwa wa kanaka yasambanye n'umuhungu wo kwa naka, kubera bamuremereye wa muhungu aciye yemera kumutwara. Wamutwaye kubera ko ubusambanyi bahereye gusambana. N'ubundi aca avuga ati reka naje nzohereza urya muhungu yirirwa arangora ndabikivamo kugira ngo nanje ndabiko noronka urugo. Ubu ni gutomborezamwe mu busambanyi. Hama agaca muhereza, agaca abona afise, akamubwira ati jeka nza afise inda. Wa muhungu nawe nyene akumva ati ebagabo umutahe wasohotse, ati utamutwaye ati karanyanya, aracatereka ndamurongora. Uwundi mukobwa akavyumva ati kumbe ubu rero udatanga ntakiva mu rugo. Bagahashaga aca bati rero naje ubu nyene ngiye ukuzibukira. Icuza wumva ati naka yagize uko. Hari n'uwo bitirwa biranamenyekana wamuvyumva mu masengero abavugize ma mariage, ukazabona bavyariye amezi 7, 6, 5. Uraraba uti uko barakwitishamwo uri nk'umuntu asenga nawe, bakakubwira ati none gasha amaraso yawe urayihakanye. Hari igihe usanga we warabaye maze kuba imbohe y'ishengero, umugabo wari wadomye kwako kantu kubera umukobwa. Bana hari ukuntu babigenza, arazana akagutirimukisha, ni nk'uwoguma bimera nka ya fisi. Imana yayihereza igitsembetsembe ati ni wacirirwa na nca ndaguhereza umukirizo kinini. Ati biragoye. Abakobwa b'iki gihe rero bariko barafata bakagenda bakikubanga mu vyumba vy'abahungu. Abo bahungu nabo bikaza kugaragara yuko birangiye ry'abanga barikoze. Nawe urabona uri kurahungurura amahonda, aho wayahungururiye uko bizogenda kose ntihabura ihonda na rimwe rizomera. Niko bimeze. Nuko rero ugaruka gusanga zango bariko barubakana kubera ko
umwe araraba ati jewe amaraso yanje iyi ndya narayinywa yego icamwa agaharura agasanga ni nyene hari n'igihe usanga abana kuregetse mbere yego mugo urumva umuntu utifuza ko aba umugore wawe ndakikubwire ndanaguhanura hakiri kare yego umukobwa ubona yuko atoba umugore wawe yego ntaza guhonyorere ku gitanda cawe ntazageze unamubonye umwirukane unamwikuremwo mbere unamwereke yuko bitari ngombwa kuko urya muntu harya dufate ariko nawe gatura kabiri niyo aba ari icuki nawe oya ico cuki kimaze kuba icuki ubona wogitwara ni sawa mugongo n'utogitwara kweri nibyo ukunda kandi ugenda uraraba ico nyene uvuze ko ari icuki akenshi dufate icuki ugombye kuvuga umukobwa mwiza w'akaranga ujya nyine ubona nawe arenganye bagahindukira bakaraba kweri urazi igihugu gifise ubutare kitagira inkoho zo kubukingira camamwo intambara aho rero uzogende uzuraraba ico cuki nyene ukaba udafise inguvu zihagije cane ebana uzoza wumva ngo nakayamuriye none garinda atabona ahantu hari ubutare bose bahabona ico wagira urivumura ku muntu yifitiye ubutare ati tugire divorce tayari ngo tuvana none niwe wibaza yuko wari wankunze wenyene aca mupana uze niza mariage za divorce ziriko zirasabwa n'abamama akubwira ati wowe utantwaye nakaje ntwara kandi ari ku mwanya divorce ukabona irasabwe ukazubona kubera ko kenshi mwahuriye mu busambanyi nta rukundo rwigeze rubaho narasiguye ndavuga yuko urukundo kururonka rworoshe niko unarutakaza vyoroshe urumva sinohava mvuga ngo tusubire kurondera inkundo ngo murondere ngo zimwe navuga zaho hambere ni ukuvuga uko ururonka rworoshe urutakaza rworoshe ibintu tubibamwo uko bimeze hanyuma divorce abandanya aba bibaye ngombwa akaba mu mutekano niko kimeze urumva ko rero birakomeye mugabo hari akandi kabazo nako gaca kagaruka none ku bwawe n'icahe ikintu coba gituma umuntu ashobora kubakana n'uwo badakundana canke n'uwo adakunda kumva bakubakana kandi atamukunda na gatoya kandi bakabana n'ikihe kintu ku bwawe ubona coba kishi kibituma ni ukuvuga ushoboye mwaba wa mukobwa yaciye kukurekereza hejuru ca gisembe na yamfise kwihanganira hanyuma ugaca ukorako ugafyonda subscribe canke sabone abantu ukakorako no kugakengera yari yasonye ikisona ikazusanga bimeze uko ariko iwaba bafise umusirikare canke umutegetsi canke abakomiseri akubwira ati ebana twagiye gutana amanda sinzi ko uragirirwa ibakwe ngusome kw'ikonvokasiyo handitse ko ati wewe naka uratumwe ko kubira hanaha rero ati isaha zibiri canke itatu bisabwe ko utosiba canke uceregwe ako kanyuma niko kabi ati kuko wohanwa n'amategeko ako kanyuma niko kabi nawe arakubwiye naho uri kurafungura umaze kubona aho hantu handira ati kutosiba canke uceregwe kuko mbeho worenza wosanga umuntu ariko arakira uyundi kuri za saha zibiri ukarenza ko umunota umwe aca bati wacerewe indani ahubwo uba winjiye rero benshi baravuga bati ako je nirwa ndanyinyurana benshi nitwamenyereye kuburana ndavuga ati jewe reka mve kumutwara niya mbera neza tuzobana ntama niyaguma ngora tuzokina iyindi karata canke nje mu Rwanda ati nje mbayeho mu ni ukuvuga rero umuntu yafashe dufate babakobwa nakubwira muri babandi batirimutse abahungu bakaruka babatwaye hari abo utwara wagira utuye umukobwa nkoma ndamukina umukino ndamutware hamani tutabana nzomuta bikarangira abaye inarugo umwe w'akarorero yubaha panga urugo neza kumbe burya bimusazisazi ariko abugira kubera imyaka ugasanga ni wa muntu atunganije ibintu rero benshi rero si ukuvuga yuko ngo bamwaciye mu busambanyi ngo zirasambuke ka
ni ukuvuga rero wa muntu urarongora umuntu utipfuza bigashobora kurangira muvanye cyangwa ukarongora umuntu utipfuza bikarangira mukundanye cyane kandi neza cyane kuko hari igihugu usanga umwe wari kurahahamukira hariya n'uwamutahiye babanye nabi ubona ukagenda ugatanga ishimwe mw'ishengero ukavuga uti by'ukuri Imana ntahita acisha umuntu kuko aho ingo nyinshi hari zaciye mu busambanyi zibayeho neza zifise umugisha bagata kibazo ngaratana ibyo yego hariho n'abandi bambikanye impeta mu nsengero bakundanye uhava wumvira yuko ugora ukuti bati ni muri Ukraine canke ni muri ntuzeye muri Gaza ukimvira uteba intambara n'isi yose pasiteri agahanura kanka mwarimu we yarananiwe arigenda usanga ari muri abo kwa patiri nawe nyine agatuma kw'intumwa ugasanga bikanka ukumva none bagene bamwe bambikana impeta bikagucanga ukazosanga mbere ari abantu usanga batambikanye impeta babanye neza atangorane n'abandi bazambikanye ari kibazo yego aho nyene tukiri aho nyene ari akabazo kaca kagaruka hari ikintu dukunze kubona kenshi iyo abakobwa bimirije ubukwe urabona ko hariho igihe baja kwandikwa iyo rero bamaze kwandikwa hari ikintu kenshi dukunze kubona barahinduka bakanezerwa mbere ukibaza ati none yoba ari amahera aciye aronka ngoba ari urundi rukundo yubuye none kubwo wowe wibaza ni igiki gituma baca banezerwa cyane iyo bamaze kwandikwa ni ukuvuga aho hambere kera kuri mariage ngo umukobwa yarashika hajya yinjiye mu nzu ngo akadida kagere yego rero ubu ibintu bigenda birasubirizwa n'ibindi n'umunsi umukobwa w'iki gihe yanditswe ebana yigirira icizere kinini umenga urugo arufise yego hanyuma kubera yuko ababona ati je ndose umupare ashigikiye urya yabanditse urya leta akobagwa yuko leta umugambi ego irashaka ingo cyane cyane zibana neza yego mugabo yoyo n'ubundi ikaramu ryasinye niryo rishobora kwangura rigasinyura yego ntako ibintu bigenda nabi bigiye kugaragara neza yuko we watwaye ingeso mbi cyangwa uwo muntu mubana nawe udasubiye kumwishimira mukavyerekana neza ni za divorce nakubwira zigaruka kuba rero si byiza ingo abantu bagiye kuba mwanditswe si byiza kwishimira ngo nanditswe ngo nubwire uko mu ngo nyinshi kwa muntu wumva bavuga ngo ngo akazi twanditswe yego ngo akazi twanditswe ati twaranditswe yego ukimbiye hajya kwandikwa ni byiza bifasha leta igihugu cyacu cyose uzobubayemo guharura ingo zubakanye mu mategeko bakamenya bati abana bavuka kwaba kuri naka na naka hama kugira uronke uburenganzira bukwiye bw'imiryango ariko nagomba nakubwire neza yuko hajya mwanditswe mu bijya bitabo bya leta ni byiza ko byandikwamwo mugabo igitabo kinini cy'umuntu agomba kuba ku rugo yategerezwa kwandikwamwo wewe uri umugore ugomba kwandikwa mu gitabo ari igitabo wandikwamwo icahe gabasha cyo kimwe n'uyu muhungu igitabo wandikwamwo ni kimwe gusa wowe genda wandikwe mu mutima w'uwo mubana umva agukunda atagahato yego mukumbe ubone nawe ko mukundanye atagahato aho wibaza yuko nje ndababwira reka ndababwiza ukuri hariho umuntu atanditswe muri leta atanamwe yanditswe yego abanye neza n'umugabo wiwe cyane n'umugore wiwe mu mutekano neza bakundanye ari gisheri ishushu ibanatumvira mbere biza bikagaruka no kuza gucanganya hageze kwandikisha umuntu bafyaye bati nawe mwana nibiki murabana kego turabana ko nuko batanaraba mu bitabo ugasanga mbere hajya
muvuze ati turabana mugabo uvuga amategeko ataho banditswe rero ugasanga abantu babanye neza hariho n'ubundi muntu banditswe nagusubiriyemwo usanga ari umuriro waka gusa umuriro waka ukabona uti abantu bari tuzi ko banditswe intambara kuko uno munsi wewe mwanditswe umugabo arashobora kuguta none agutaye dufate muri nko mu Rumonge agaca yigira kwibera mu Cankuzo kugira ngo abajya abantu muri Etat Civile bazoca biruganga kumurondera nkeryamana n'uyu muntu urakutagerageza ukagerageza ugahendagenda ujya muntu mukundane akwandike mu mutima mukundane cyo kimwe n'umugore muromba cyo kimwe n'umugore nyene wewe wibaza yuko wanditswe n'ujya mugore uwo mugabo ujya mugore araguta igihe utagombye kwigenza neza akigira ukaza wumva hageze za Tanzania mu Rwanda Kongo mu bindi bihugu za Omani akigira none uramufata erega ntuzoja gutuma leta wenya kubahwa leta ngo twari kwa mwaratwanditse ngo nzanira wa mugore emwengera nivyo yogira mu ruhara nk'umuntu yishe umuntu iramurondera nayo ngo wafashe nabi umuntu mubana waragutaye aragiye leta irabirokonesa gusa ikamenya ati umuntu nakiri ngaha yarataye urugo mugabo ni nahaweho kwicungera mu rukundo ukagerageza kugira wigarurira umutima w'uwo mubane neza iby'amategeko yaradukingira igihe tumeze neza n'ahandi ngo ugombye kwishima ngo urumva ngo kubera yuko ngo jewe ngo twanditswe ngo nzoca nkora ibi n'ibi ngo ce ntaha saa 9 z'ijoro nd'umugore nce nkora ibi n'ibi n'ibi cyangwa umugabo ngo nugusuma sensume ngo turanditswe inde yaguhenze gerageza neza rigasezerano uryubahirize mubake rugume kugira muzohe n'indero nziza abana muzovyara kuko hari imyaka ugeramwo ugasanga ntakigezeho ibintu vyo kuvuga ngo muba mukimwurana n'umugore mu rugo oya hari imyaka mugeramwo ukavuga uti jewe bino umugore vyarase ndameze nko guvyorosha ubundi nawo umugore akavuga ati uyu mugabo wanje bino bintu arabonye yuko bigoye akabyoroha kugira mushobore kurera neza abana kubera yuko nabonye ntibokura babona hari intambara bafata iyindi sura nayo bica biboneka nabi acara abantu umuga usanga ni ikibazo hanyuma hari akandi kantu dukunze kubona kenshi cyane nko kuri imbuga ngurukana bumenyi urabona ko izo zinagezweho benshi baharaye cyane no ku mafoto asanzwe asanga nk'umukobwa yifotoje aragerageza kwerekana intoki rero kubera icyo kintu twabonye bagihurira ko ari benshi none ku bwawe hajya woba wibaza ko biva kuki uvuze abakobwa berekana intoki iyo bifotoje rero twaragumye tugira amakenga ashaka none byoba biva kuki kubwa ubibona gute hacewe nk'umuntu maze kugenda ndabona byinshi reka ndagusobanurire neza aha twese ibiremwa dufise uko tumeze muganga narasubiyemo ndavuga yuko aho hambere mu kiganiro cyatanguye yuko ndavuga iby'abahungu bakunda n'iby'abakobwa bakunda burya rero harya abakobwa naho berekana zirya nzara ukubagira uko ico kwereka abahungu sikijya baga no kuvuga umukobwa yamaze gukura aragerageza kumanza akambara nyene nk'umukobwa nk'inkumi ibushitse aho hambere baca bakenyera umenga ibitenge bibiri abamubonye bakabona yuko ageze urugo ko ubumama bwo bumubera ubu naho rero kujya kwerekana intoke no kwiyamamaza akavuga ati jewe ikibanza kiragaragara ndaca ati mwizi hakuntoke nta muntu n'umwe arashira ko impeta ati muhungu uraba kiraba ubu bwiza bwanje urabe ko ntaco mbaye nanje impeta noyambara ariko rero umugabo akobegwa rero bijya sivyo bategezwa kugenda barerekana bakwerekana higa bategezwa kwerekana indero
bakarondera uburyo bokwerekana indero hajya kwa zirya mbuga mugamaye naga abahungu buberega uko bimereye ngira nabo nyene bameze kuko uno munsi umukobwa inyuma yuko wuvuze yuko berekana zirya ntoke ubu abakobwa barashobora kugerageza kwambara ubusa abahungu rero biki gihe nabo bishimira ubwo busa nyene ubwo busa gusa urumva amaze kubona ati yambaye ubusa yerekanye n'intoke uri wo mwidini nawe urabona uti yambaye neza yeshimwa Yesu yerekanye intoke kya kibanza kiragaragara ukuvuga umukobwa niko kwiyamamaza kwiwe ni bisi iri vide yego aragerageza kwiyamamaza kerekana yuko ku ntoke ata muntu n'umwe arashirako ikintu aho muco gihe ababishaka bacaja kuraba hanyuma ababaza bakabandanya babaza kwa kurondezamwo arashobora gucaronkeramwo kuko nk'uwo kwarega nabo nyene hajya bagira ikintu c'ukuri hajya yambaye impeta biragoye yuko woca umenya yuko ushobora ko yarongo nico gituma wamubona akandi kantu utamenye utarabona rero kuri mariage umuntu wese yari yahora yerekana za ntoke uzogume umusiva uzoca ufyonda sabone canke subscribe nimba scribe ni wabuze ko ari kuri Facebook uzoca ufyonda scribe canke follow uzokwamutsa uramuraba urya mukobwa ku munsi wa mariage canke yaragize mariage azoguma yerekana zirya ntokuku ati mwabonye ga mwabaye gise banje hamwe wanka gushira impeta abandi bayishize ati wahabonye amwiyemera ko hajya benshi bariko barerekana bereka abayegise babo abigamba ko atehera aho wantwenga wantuka hajya tujya mpeta urabona ubwa mbere hari umengo bashira ku ntoki sinzi ni impeta umengo zibiri ko wambitswe ko wagize mariage rero hajya arashaka kwerekana keshi umukobwa yambitswe nigakana vyerekana kuko hajya umukobwa yambitswe abafise akantu ko udutima tubira ati noguma ndayerekana uno munsi hari igihe urya yayinyambitse atontwara namwanya atarashika mwa ca gitabo ashitse urabona bagize etat civile aca kerekana aca atangura kwishima ati yaranyambitse hanyuma aranyandikishije ati ubu rero igihugu kirambona na dote ishobora kuba yabaye canke predote yabaye ati turamaze gukura ku buryo butari buke urumva mu ico gihe aratangura kubyishimira nta vyakunda namucakiye kuko uburyo bwe buza bwamaze kuribwa butari buke aho mu ico gihe urumva aho abayegise muriko murerekwa muti ehera abasha ndayigutanze hajya nuwabaza ngo insiguro ni nyinshi hajya kuri mariage hariho nk'abantu baba baje hajya kuri mariage kuraba dufate eka nkubwira akantu nigeze gusanga ariko baratera inkuru hajya gutaha ubukwe bw'umuegise wawe bisa nko kuja ahantu ku rubanza aho ibanke ifata inzu wari waragwaditse iyo nzu yose ubuzi ukuntu ikase ukabuzi uti rero banki kubera nayigwaditse banki vyanse ko ndayigombora banki irayitwaye utanone hari hajya abaza ati ya nzu bashe barayitwaye swate n'ibintu bibiri baba bayitwaye uvuze uti ajya amahera nagwaditse natoye ntayo noba nkiriha ko irya nzu wapi narabaciyemo cyangwa ukavuga uti irya nzu basha batwaye n'ukuri ni ati noronka n'uyangurana noyigombora hajya kuri mariage rero ana barabereka impeta uca wiyumvira uti ho basha ati yatabujya muhungu yansumbije uburyo uganije mba ndamutwaye ese ukuntu namukunda tasubuki bwiwe atebasha nta kundi cyari gitangaza ari n'abandi bavuga bati ashati nabonye aramvuye ko n'ingeso mbi yarafise sije mbonye ararose azije mbonye ararose aramvuye yego hajya abantu hari umuegisi umwe abababaye hano hundi abari ku munsi mukuru abaryohewe yego kuko ku munsi mukuru ku rubanza aho watumiye nabo utatumiye baraza hari umuntu aza kuraba ukuntu yanzu igurishwa yiwe yego camunara ako kantu uvuze je nibuka ahantu nigeze gusoma message avuga ati yabonye message yo mu egise
amubwira ati uzoze ku butumire bwanje nawe cabaza ati hazoba hari inzoga bifatanye nako kantu rero waruvuze ati hari ubugira umunsi mukuru yego yishimira atazobe gusa hari inzoga gusa nta bindi yego avuga ati bana ati n'ubundi niko biri bya bintu vyakomeye bagabo hajya ku rubanza hajya dufate ku rubanza rwa mariage haba hariho baramuburya muntu agize mariage yego hano none mwabajya bakobwa baba bari hajya kwa rujya rubanza hariho abayigise b'uwo muhungu agize mariage baba hari kuko bose baravuga bati hamwe no bivuga vyotirimutsa je kuko nk'ubu dufate nk'umukobwa waramuhemukiye arashaka kuyinengesera ubuntu kubera abandi bamutumiye ati tuje kugira ubwuntuze gukora ubudofine hariya na hariya akavuga ati reka nanje ariko bazomfasha urubanza akagenda mugakakora urwo rubanza rwawe ari muyegise kuburyo ntiyoca asara kuko asaze bacame ati yari yavuze yuko akiri isugi uno munsi aciye hari ico abiziko hajya akumanza hari ibintu bicanganije imanza nyinshi urashaka kuba naho zitobiza mariage urashaka kuraba ku rubanza rwari rwo rwose ugasanga aho hantu abantu bamaze kuryamana ni benshi cane waba umugore canke umugabo ugasanga abantu uwo muntu afise abantu benshi gusa ibintu byose no kugumya ibanga ukabigumiza mu mutima wawe si byiza kugenda urabivuga muzungu yaravuze ati verite yose si yo kuvuga oya tubona ugahora yari ibintu ubona ugahora yego hari ikindi kintu naco tubona muri ino misi kandi tubona umenga cabaye nk'impararo aho usanga mu bubakanye kandi wanashima abona ko abantu ari incabwenge ubaravye ku maso nuko wowe uvyibaza ntugasanga hariho ico bita gucungana mu rugo ugasanga buri umwe agerageza kumenya abavugana n'umugore wiwe ubundi nawe akagerageza kumenya abavugana n'umugabo wiwe none kubwawe ubona biva kuki kenshi uko gucungacungana no kuvuga burya n'ubujuju umuntu muhura akuze nawe kandi ukuze ikindi kintu nokubwira nukuri ugomba kudatera imbere nuko tutaje kuvuga ivyo gutera imbere ugomba gutera imbere ntuzuba umuzamu w'igitsina c'umuntu mubana ukazora mu kugombye kuba umuzamu w'igitsina c'uwo mubana kuvuga ukavuga uti nk'ubu dufate ukorera nko mu gihugu cyo hanze canke mu wundi muci ukamuvuga uti je sinoba ngaha mviriye kiya gitsina c'umuntu tubana ukaba umuzamu urumva ngo boca bagira uko burya n'ubujuju kuko n'ubundi abigomba ijya muntu iyo bikora kuko akarorenda kubwira akandi kantu nk'ubu wewe urashobora kuba warize kaminuza mu makomine no mu ntara hari nke nk'ubu wewe ukaba wavuye tuvuge muri ancien systeme watoye konkuru mu wa gatandatu uciye ugenda kwiga muri lise urize inferiere urayimaze uba mu lise urize superiere uba mu yindi lise uciye uja no kwiga kaminuza uba mu yindi lise uba hanze cyangwa uba muri campus aho hose guhera mu mwaka w'indwi kugera mu 12 13 14 bivaye naho wakoreye kizeta ankaterema kwishuri rabaho umugabo nta akantu ko kwigira ahantu bo barafise uko babiraba abakundana bamyeyo amakupure yamyeho aho mwico gihe wewe ushobora kuba wiga mu cankuzo ubundi yiga ibururi muranamenyana ingeso ziwe zatumye yitunga kuva mu windwi kugera aheze kaminuza canke 12 canke 13 wewe ntazubuzi ukuntu yabigenza ntavyubuzi wewe nawe ukuntu wabigenza ntabyabazi cyangwa ugasanga ni wa mukobwa yaragiye no hanze yarize mu Burusiya ariga mu Faransa ariga za Amerika akagaruka wowe ugaca ugaruka kugomba kumucunga bene uwo umuntu aricunga kuko hajya mu bintu dufate byo gukugira urukundo rw'inyuma ugombye kubijamo uwo bigeragera kugira ngo ukabinyegeza kugira ngo ubabaze uwo mubana ibyo bintu bikaba nk'ibanga rirerire uri wa muntu bikunda muga navyo si byiza cyane kuko biragutabagurira umutima kuko igihe cyose uzokwama ufise inyota yo kwipfuza ucume ngo ni igihano kuri wewe ni byiza ko
wewe wiha amahoro hamubonye umuntu bidakunda ukabona uwo muntu abiteba akabigira akabishira ahabona agomba kukubabariza umutima ntuzokwigura mucunga gerageza ukuntu wovyereka babandi babandika babatunganirize mu bugwaneza muvane wumva amahoro kizire kuza kuba umuzamu w'igitsina c'uwundi muntu na se na nyina bamuvyaye bari bamurungitse akiri umwana none we niwe utuja kuba umuzamu w'igitsina ciwe nkumva ko ari iterasoni kuza gucunga igitsina c'uwundi muntu n'iki wawe kirakunaniye ukugicunga reka abantu burya muntu bagenzagenzanya ubu ubaye umusiti ubu umuzamu uri umuzamu w'igitsina none gatoyi hajya umuntu kenshi akunda gucunga uwundi muntu koko uwo muntu nawe nyene aba ari umweranda ico vuze ni ukuvuga uwikeka amabinga aba yagwaye akenshi umuntu asambana yego ibana aragerageza akaraba neza urya muntu wiwe mu rugo yego agacunga kugira ntibamusambanye kuko kurya abizi uko abigenza yego abaza ati jewe ndamukije umuntu mba ndamuseze undi ngize uku mba ngize uku urya muntu rero kenshi uzoca wamubona nawe abonye umuntu aramukije umuntu wiwe yaba ari umugore asambana abonye umugabo wiwe aramukanije n'undi mugore canke n'undi mukobwa canke ati waramuseze asha wajya ngo aramuseze canke umugabo asambana ubonye umuntu amaranye iminota 5 n'umugore wawe canke 3 asha automatique mu canke ati ebana aramuseze aramuhaye nta n'ikindi kuko nivyo biba bikuri mu mutwe nawe nivyo kuko wewe ubura umuhigi w'igitsina hajya umuhigi w'igitsina nawe yamamenya yuko abayeho bamuhiga acungana n'abaza kumwinjira mu ishyamba kuko hari ibikoko navyo nyene bibayeho bizi yuko babihiga nka kurya kw'inzoka inzoka ibayeho izi ko bayihiga natwe tubayeho tuzi yuko usamaye irakudomora ugahwera nico gituma igihe cyose inzoka n'ubu turi ngaha iyo kurabukwa hajya ica yiyirukira nawe woyirabuka ubu nyene udatoye ibuyisha utora ikiti canke nawe ukiruka mu gihe witinye umuntu rero asambana akirabutse uvugishije umuntu wiwe abana muhira hitana umusuna akamwegagura urya mwariko muvugana ibiki ubi na biriya kuko hajya ibintu byo gucungacungana gusa ikindi kintu nabonye urashobora kuba mu gisagara uri umugabo cane cane uri umugabo umugore wawe asambana ari we wenyene utabizi uraza bigenda gute naho abantu baracaja bakabivugana yego ukumva bariko baravuga bakabivugana bongorerana canke muri morale babonye wewe userutse urazi ico baca bakora n'icahe gabasha ibana bapfa kukubona bacanungana ngo yaraje wewe wajya ngo Putin ntazofata wajya ngo ubona ngo ntayagwana n'ibihugu byinshi imvugo yahindutse uza gucushikira mu nkuru ngwe wajya ngo ayagwana ngo n'ibihugu byinshi ngo ayagwana n'ibinabiriya ucanke n'ibinabiriya ngo bimeze kuru ugashikira mu yindi nkuru bayikase kubera we bakubonye kuko nawe kuko nanze nawe we woza kuvuga umuntu ari hari yego amara kandi kabazo twagomba tubabaze wadusiguriye ivyerekeye divorce uradusiguriye ivyerekeye ukuntu aba bana babana kuna kuriya ariko akabazo ka nyuma nobabaza ni kamwe burya wewe divorce wowe udishigikiye canke ntadushigikiye divorce yego kuvana n'umuntu wowe ubishigikiye canke we ufise ukundi kuntu bibona vyari bikwiye kugenda ukuvuga divorce je uko ndayibona siyo yoza ubwa mbere muko iyo bibaye ngombwa kweri yoba kuko hajya mu kunaniranwa k'umugabo n'umugore bitangura mu nzu ari babiri yego mugasubiramwo amasezerano mwahanye kuko hajya ugomba kubaka urugo wateza kubanza uri umugore cyangwa uri umugabo hajya mu gikundanye mukagira akabwirizwa shingiro k'urugo mukakumvikanako rero mu ntumbero yuko mutanguye kutahuza kuri na biriya muri babiri mukirimbura mukavuga muti
turabe ka kabwirizwa shingiro turabaho narenze tugakosore akabwirizwa shingiro k'umuryango k'urugo ukamenya uti jewe umugore twahanye ibi nanje ndemera ibi ati ico ntamurengera ni iki urumva akora akazi aha nanje nkakora aha ngenda uku jana nuku ndumushoferi caye nduku kujana n'umuntu n'uyu nibisanzwe bivanye rero nakabwirizwa shingiro bukananiranwa mu rugo muca mu nama y'umuryango inama y'umuryango nayo igaca igikorerako inama y'umuryango rero imaze kunanirwa harageraho igihe bica bija umukuru wa karitiye akabumvikanisha bibaye ngombwa yego hama buhoho nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarazanye intahe yo kumugina imwe yaho hambere harya arira ariko aratsimbataza akarangamutima k'abantu amabanga y'abantu atangura kubanza akagumira ku gatumba akavanzarira hejuru bwa mbere kwikubitiro umuntu amenywe n'ikibano aba bakonje batowe babanze babumvikanishe babana babizi ibibazo biri mwako karere babizi nimba wumva uti uyu muntu kweri ariko bijya mwagiriza bari kwaka kazi twese twarabibonye nako uyu muntu bari byo irya ntahe ni ikintu caje ibana cyaranatevye gusubiraho kugaruka nka kera ko je nkiri umwana nayibona intahe yo kumugina ihari ico gihe babita abashinga nahe umugabo n'abagabo ubu intahe yo kumugina imaze kugaruka abantu mukaca kumvikanira hajya ku mutumba barabahanura mukaca bumvikana uti rero ku bwawe burya amabanga ntibari bakwiye kuza kuyasanzagiza hanze bari bakwiye kubanza bakitura abantu ba hafi nk'akaroro nk'abo bahuza mwavuze kugira ngo babahuze bitume bija kure ari uko bananiwe ni ukuvuga yuko n'ubundi hajya ugiye kubahuza nibaza yumva neza ico bita umuhuza abantu benshi baranabyihenda ko bazoducira urubanza bahuza ngo batuvanishe abahuza barahuza bakahanura ibintu bikagenda neza nimba hari umuntu ariko ararenganya uwundi bakahanura kuko ku ntango ya mbere ku nshuro ya mbere caye muje kubahuza uha urondera divorce uba ufise n'imbombere ngira ngo wowe ubona ibindi bintu ugomba kurenganya umuntu ni ukuvuga rero abahuza barabahanura mugasubirana mukumvikana hanyuma hari n'ayandi matate barayacamo byose bama babikoze kandi babikora neza uko tubyumva rero mumaze kugera rero kurengera urwego rw'abahuza mugaca muja muri sentare rero urubanza murushinze muraburana muri sentare rero bisaba yuko hagira uwutsinda n'uwutsindwa rero muri sentare nta kibabagwe nta kinyanya ugiyeyo ni ukuvutura basoma amategeko yego n'amategeko bisunga ingingo ku yindi wama wumva yuko hariho ico bita bavoka ujegajega amategeko n'ababa barayize bararondera ababunganira yego rero no kuvuga rero urinze uja muri sentare haba hageze yuko rero ya divorce wabaza uti yo bikenewe cyangwa itobikenewe kuko urumva urubanza rw'ababana umaze kuza rukarengana izo etape nakubwiye rukarengana muri babiri ukaca ku umukuru w'akarere wa karitiye akabahanura hama urwego rw'abahuza rukajamwo hari n'igihe mbere wanashaka bamwe bagenda kwa musitanteri akabahanura bikananirana mukaja muri ntuze umva urwego rw'abahuza rwamaze kunanirwa muja muri sentare je rero kwera uko ndabibona nta yindi rokuru umaze kuva muri sentare hari hageze yuko umuntu bavana kuko hari ibintu bibabaje wewe abana hajya barananirana ubonye yuko nk'ubu uza wumva kw'iradiyo umugabo yishe umugore muga kenshi urashaka kumva bariko baragira ikibabagwe yego by'ukuri aba bana batandukanye bafise urubyaro birababaje kandi cane kubera niho gushira ubuzima bw'abana mu kaga
abo bamwe ntibamenya ko bakurikira nyina abandi bakurikira se ubwo ikindi kintu nanjye ngo nkabyuka nk'inzira ati noneho urubanza rumaze kurengana izo sentare hari n'igihe sentare y'intara ibijamwo hama mbere sinzi ko bama banagera no ku ngutsa ukaza wumva urubanza rwarazungazunze ikanka kandi urana iyo uri hanate atabutungane buhari abanyagihugu baricira urubanza ukaza wumva ngo umugabo yaraye yishe umugore cyangwa umugore yaraye yishe umugabo kubera yuko bagumye bamumuboherako byarase numva izo etape zose navuze izo ngazi zo kugenda baraburana ko bahanurana byanka ubona bimwe urabona ko yabyase rero ikintu rero cakamara amazi ucubona umuntu ukazona arisha ubundi kimvira ati none gabasha bino bintu uko biri kose yego harabaye icaha none ubwira ngo izo nzego zose bituye ntibabumviriza bakumva ko ivyo bintu byazokunda zikananirwa ariko uno munsi yanyungu y'abana hagize umwe yica uyundi umwe baramuhamba nimba ari umugabo apfuye baramuhamba umugore agacaja mu mpimba za nyungu zo abana kare zariko ziravugwa ziribagirana ni ukuvuga rero wogerageza ababijejwe ko je ntaco nobivugako bakaraba itegeko bashinga uwasavye divorce akaba ari we yikorera umuzigo gusumbana cane cane w'abana kuko ababifizemwo inyungu gute ayasaba divorce uwundi nawe yengenga mugari n'igihe ayisaba yananiwe uwo muntu nawe kuko jese mvuga ngo umugabo canke umugore kuko amakuru je nama numva hadapfuye umugabo hapfa umugore numwe muri abo babiri kandi divorce irashobora gusaba umugabo canke igasaba umugore bivanye n'uburemerewe n'ubutuntuye ku mutima rero vyiza bari bakwiye kugenda bagahinyanyura bakaraba bati abana ntibazoce bagwa ruswi kuko iyo umwe bamutwaye mu mpimba ubundi baramuhamba nta kintu je ndabona gikurikira abo bana baca babaho nabi rero nabi gusumba yaho leta yo batandukanye bamwe babandika bakaca babaca amande ati kukira ku kwezi amahani ukigura ku kwezi bizogenda ukuntu niho benshi bobona bati nitwavana hoga bizogenda gute nahandi guca uvuga ngo urababanishije ngo ku nguvu kuko hajya ku bana si ku nguvu muga kandi kantu ndakeka neza yuko urumva kubera yuko benshi tuba turabakiriso benshi bari dufate nk'ubu ukora muri eta civile amashengero akumva yuko ari we worohereza abantu bavana harya amashengero ntaryoherwa kuko amashengero yoyo akarangamutima kayo yavuga ngo ni gushika gupfa bitandukanye na rimwe nakubwira yuko uwasinye urya yabanditse ashobora kubasubira akabandika mu kindi gitabo bakavuga ati bavane kuvuga rero amashengero ngira ngo yoba afisemwo uruhara yo kwivanga mu ivyo bintu yuko amadivorce atoba ari menshi kubera harya amadivorce abaye amashengero arahomba cane kuko ivyo yahora yarondera ku muryango uyu uwo muryango ntubukibaho kandi urumva hagerega babahatirije ariko baza barabahanura gende musenge umusanga y'amashengero aguma arya uduhera tw'iyo miryango marigre naho babanye nabi mugabo ubu bakaguma babona ati ko twebwe turiko turamura inyungu y'iwacu nta kibazo mugabo ukazoza usanga umunsi umwe arayihaguye inkumbi kuko nka kurya je sinumva imvo nimo kimwe umugore yitwariye umugabo bikamara kugera muri sentare none wumva je sinumva ikindi kintu yoba yitwaye asaba je nibaza ko yoba ari divorce kuko none umutsinze mushobora kurarana n'umuntu yagutsinze oya biragoye Ndavyoshoboka biragoye kweli yaba ari umugabo yitwariye umugore umva umugore agatsindwa canke agatsinda none yagutsinze umva musakurana canke wamutsinze nawe nyene agati uhajya n'umuntu nawe wamupfa itongo bakakuburane mukaburana umwe agatsinda
ishapu ry'imbwa rihera mu murizo ugenda ushavuye ntimugenda muvuganye rumwe ngo urumva ngo kunsinze wajya ngo bijya kwere ngo nayiko ndakurenganye ka bigenda bibonetse nabi rero n'uno munsi rero umwe atsinze ngaho ushobora kuzubona uwundi muntu afashe iyindi ngingo ati ko nsinze ngaho nayo ndamutsinda mu nzu binashoboka kanashobora kunagenda namwigambako neza cyane akamuvyurira ishapu arizo za mariage namye nkubwira nakuma nkubwira nti no munsi umuntu wowe urashobora kurongora kubera igitugu none ku bwawe nibihe bibazo biba bikwiye gukemurirwa indani mu rugo n'uwo hanze atiriwe arabimenya kuko twumvise ko hariho n'ibigera ku rwego rw'aho muja muri sentare nk'ibi ibibazo bishobora kugera ku rwego yaho umuntu yoja muri sentare nibaza yuko amategeko arabitomora arabitomora na cane cane je si n'umunyamategeko cane mugabo nka jewe uko ndavyiyumvira nk'ubu iyo wavyaye abana ukaba wanka kubandikisha imbere y'amategeko kandi bigaragara yuko uwo mwabavyaranye akaba azi neza yuko ari abiwawe uba uriko uricira uburenganzira abo bana ico bategerezwa kugishira ahabona bikagaragara yuko uwo muntu uwo muvyeyi yabavyaye uwo mugore akerekana neza yuko abo bana ari abiwawe bitabaye ngombwa nawe ukerekana yuko abo bana atari abawe hama kandi urumva mu bugwaneza kirazira yuko ico agateka k'umwana akivutse hari ibintu umwana ategerezwa kuronka uramwambika ukamusumira ivyo byose ukabitunganya neza hama hageze ko aja kw'ishuri akaja kw'ishuri neza cane kandi izo ni inshingano z'abantu babiri na cane cane serugo serugo narugo nawe urumva umwana aba yatanguye inshingano kuva kimuvyaye amwose umuvyeyi yanse konsa umwana urumva ryo bari ibara kuvuga ibindi bibazo kenshi bikunze kugaragara yuko nk'abagabo bashira habona na cane cane nk'iyo mubana n'umuntu asesagura itunga ry'umuryango umwe muri mwebwe arashobora kugenda agasaba amategeko ko yubahirizwa mugashobora kuvana kuko urumva ivyo n'ibibazo ntaye nkubwira bitegerezwa kujana umuntu muri sentare uwo nk'umuntu wewe dufate wari usanzwe ufise wakurose 100 canke miliyoni umugore arawusesaguye canke umugore arayarose wewe uciye uyanangira ko ujaborewemwo mwari mufise ukuyategurira kazoza k'abana kuko abo bana sabi wawe n'ab'igihugu tuza rero kubatunga ukabaronderera ibyangombwa byabo kuko nawe igihugu carakwitangiye nawe rero itangira abandi kuko na cane cane abana igihugu kirabigisha gukunda akarangamutima gahera hehe kuziko abana ukababwira ukabakorera ibyo bategerezwa rero gusesagura nico kintu ca mbere kiza kwikubitiro mu miryango kandi gihanwa yego ico nico mbona cane cane coja muri sentare ibindi bintu nabyo bigiye abantu benshi barashobora kwicanganya nk'ubu dufate ushobora kugenda mu bihugu hanze twese dutunze imibiri nawe iyo uri ntawe uzi ukuntu vyayo bimeze ushobora gusanga umugore yaravyaye harya rero benshi baricanganya harya gute naho nukuvuga umwana yandikwa ku wamuvyaye iriga ntibibujijwe yuko umuntu ashobora kuza kuvyara umwana mu rugo iwawe igihe wabaye yampesha utari uhari akamwiyandikako biragoye rero aho utaronse bamwe bakomeye iyo divorce biragoye kwisigura umwana arakura akazotorana kwase kuko nico gituma harya amategeko atomora neza cane cane amategeko y'ubutaka turiko aragaragaza neza ko umwana atorana kwase biro icatumye barya biyumviye arya amategeko batavuga ko atorana kwa nyina ntawubizi ni kuvuga canke umwana iyo umwana wamuvyaye hanze anganya uburenganzira
n'umwana wabyaye ku mugore umubana gute naho none ufise nk'inzu zitanu mu muji mu gisagara ukaba ufise abana batanu tureke ka katima k'ubukoko ko kugomba kuvuga ngo umukobwa n'umuhungu kurakuriye ku bwanje jewe umwana n'umwana ufise nk'inzu zitanu warondeye wabyaye abana 4 mu rugo canke ufise 6 ufise abana 4 mu rugo no kuvuga ujya mugore mwambikanye impeta arasigarana inzu abandi bana nabo bakatora izindi nzu zikurikira nuriya mwana wabyaye hanze afise urupapuro rwa etat civile kujya kw'abandi ugomba korosha ibintu no korosha umutima no kumutera umutima mubi umuhereza mu bandi kuko muri bya bindi mwirwa murazungazunga ukadusanga mwaburaniye ubusa n'uwo mwana kuko umwana warinze umwemera arangana n'abandi yego iyo ucumuhereza ivyo ategereza rero urumva ushaka kuvyara umwana hanze kenshi mwibaza yuko umwana wo hanze avyagwa ku nkumi siko mwe benshi mu bintu umwana wo hanze arashaka kuvyagwa no kundi mu mama mu mama akabwira umugabo ati kweri urazi yuko hari akantu gaca karyoha katagoye kwisigura ushobora ati satani yaranenze karonde satani ukuntu yaranenze kuko tuvise indero mbi apana kubeshera satani ani byo satani ega yokwihakana tupa jeje nkora ibyo n'ibintu navyo narinze abantu bariko baratekenika ibintu bishasha nibyo bya bindi navuga by'inkundo bimeze gute usanga umuntu akundanye afise umugore babanye neza ugasanga undi nawe afise umugabo babanye neza ariko ugasanga aho hagati y'abo bantu si wa mugabo abanye neza n'umugore wiwe akundanye n'uwundi mugore abanye neza n'uwundi mugabo wiwe rero murashobora kugira akantu mukaziyeburamwo akantu mukavyara umwana ivyo igihugu nivyo gishusha umutwe cane coco kivuga ati twebwe uje kwandikisha umwana hariho abantu bavyemeza iyo bavyemeje na wa wundi akavuga ati kweri uwo mwana sije namuvyaye none umwana ko atazira ububegito bw'abamuvyaye eka umwana aja ngaho kuko ntawe uzi ico Imana iba yashatse kuko Imana iba yabonye igikorwa kiriko kirabera ahantu igaciremeramwo nakubwiye yuko amahonda bambaye amahonda yari karakoroka kirya ntete zose uzobona ku mahonda zirya zose ni imbuto zimwe urashobora kuzihitamwo ukazinwamwo intuzeye nk'iya nzoga y'amasaka impeke izindi nazo ugomba ukazitera izo zitewe rero zizokunguka iwana urabizi yuko imbuto zaguye ku mabuye izaguye izaguye uku zimwe zarumye izindi ziramera rero hari igihe rero utera muri bimwe nayikubwira ukaba uriko urakora icaha ahubwo wa mwana avuye mu caha ukamwihakana ico kazowumva ni wabayemo ikintu gikomeye kuko bene barya abana twasanze bafise umugisha mbere cane kenshi banakerebutse ico gihe rero wamwihakanye birakugora gusubira kumwambambira ukabuzi yuko ico kintu wagikoze nukuri ndagusavye uze wemere uwo mwana hama wongere wemere n'inkurikizi z'uwo mubana ugerageze umuhendahende reka ndakwereka akandi kantu gatoyi inyuma yuko dusozera abantu benshi ndababara kenshi abantu na cane cane abagore abonye uriko uravugana n'uwundi muntu w'umugore hirya aho yuciye araba ati mbe uyu muntu nikihe kintu akorera umugabo wanje je ntakora agaca aho yutanguye kwitanga kugira arondere kwigarurira wa mutima umwe nakubwira w'umugabo wiwe kugira wa mugabo amuhendahende buhoro buhoro uzubona nk'urutse intambara abandi baca bati wa mutura akoze wa muhabara wategeza kumuhendahenda urya mugabo ukamuhendahenda kugira agatima ko mubahabara kaveyo wiyoroheje ukabigenza neza buhoro buhoro uciye usaraho uhaye ipasi wa wundi wa muhabara vyoroshe kuko iyo ugiye ugafata umuntu ukamufatana itonga hari abantu b'amanyamaca avuga ati reka rero ryatonga ribitonga ribibabi hari ryari itonga rikizinguruye reka ribibabi hari naco kimwe hajya usanze ukamara kubona yuko hari umuntu akwabirira umugore
ukabibona neza hari igihe birangira wisazije ugaca umwirukana ahubwo wa muntu agaca amurongorera mu yindi ntara mwari ngaho Muyinga agaca amutwara mu Rumonge canke agaca amutwara i Makamba caye mu Ruyigi none gashaho babandi babandika nasubiyemo nakubwiye uragenda utakambe mw'ikomine wa mugore wanje ngo namusanganye n'uwundi mugabo hama ngo nca ndamwirukana ngo none ngo yaciye amurongora none wari ko wamwirukanye ahubwo wategetswe kugenda nk'uko mu rusengero bigisha ati umukristo agira imbabazi ukamugirira ikigongwe ukamuhanura ukamwereka ibi bintu satani ugasaba amasengesho akomakomeye cyane bene niyo satani ni nkimwe Yesu Kristo yasanga yinjiye babatumwa biwe basengera barasenga kugira akakuva mu uwo muntu hajya satani rero ituma umuntu mubana asambana nijya satani wumvise Yesu Kristo yavuze ati bene yisaba igisabisho gikomeye no kwisonzesha cyane kuko baramubwiye ati Mukama twasenze yanze kutwumvira yavuga ati satani zose zisaba kwisonzesha ugasenga cyane kuko rero ari ibintu by'ukuri umugore cyangwa umugore ashobora guhanura umugabo umugore agahanura umugore kuko urwajya ni babiri nta kuja hejuru nta kuja munsi byose mwategerezwa kubyumvikanako hanyuma mubyumvikanye ko mugahanurana rero umugabo umwe muri mwebwe amaze kugira iyo ngeso yo guca n'ubundi bisaba yuko umaze kubitora itetezi ushobora kuguruka kuko urashobora kuguruka bikaba birangiye ukaba uhombeyemo byose ukaba umuhaye ipasi ariko ngaruka kuvuga nti nico kimwe n'abajya abagabo basanze uwumva ngo umugore ngo yanje ngo yariko arasambana ngo nazoca nico ujya mugabo ngo yariko aramusambanya uba wiyenze harya rero niho bugiye rero wababara cane kuvuga ujya mugabo ujya mugore wawe asambana ego kweri ujya mugore wawe asambana niwe umuntu aba yarataye imbere kuko abagabo bamemereye ukuntu umugana nakubwiye cyagiye sembe cyo kuzengana uko ushaka gutereta umuntu akaba warumurondeye ukazobona birabaye ngombwa akaba ati Jesse nonja kwisarisha hanze ati ndaza amasaha muhira agaca kuregekera muhira ugacucaye rero wewe uciye wirukanga ukica uwo mugabo usanze mu rugo iwawe menya ko naho bokureka leta yokureka uzoka murica abantu kuko iyo satani yateye umugore wawe rega ntiyasambana n'uwo gusa wewe wibaza ngo wishuye umugabo uyo ngo bitoreye inyishu ahubwo leta ikigutwara mu mpinga wa mugore agaca asambana neza nico kimwe n'umugore nyine asanze umugabo wiwe afise uwundi mugore agaca nangira akakica wa mugabo wa mugore yaraje kumucamo wa mugabo rero wewe waca bagutunga kubone wishe umuntu erega wewe urashobora wa wundi agaca ahunga wewe rero canke bikagenda ukundi nta wuzi ko amategeko acanari kuko wewe uca umwirutse ko ukamufatira mw'ibarabara ukamica abantu bakubonye burya wewe umwagirije ubusambanyi uvuga ngo asambaniriza umuntu none wewe ko uriya mutari kumwe na mitende babafasha ubigize bakabasanga mwese inkumbi yavuye hamwe hari umuntu avuga turya muntu arasambaniriza umugenzi wanje umukunzi wanje baca umwica wewe bazofata wewe hama uriya nawe aca asigara arakora akazi kandi neza yagukiwe rero gusumba aho wari kugenda ukamuhanura canke ukamusengera canke byanse kumusengera ukarondera ukuntu vyogenda neza bikaja mu mategeko mukavavanura kuko ntabwo makuba baritse umutima nayo ibintu byo guca wica umuntu no kuri genda guhanura n'uri karanyumviriza ndahanura neza yuko hakwica umuntu musanze ngo yagiye ku mukunzi wawe ntabikubwiye we imyaka yabaye we mwahuye mufite imyaka 25 30 buho hari nabo abantu usanga no mu bwoko burongora butevye butigwera bupapa ugaca usanga uriko uraca guhora umuntu ureke we mbere ngira ubu mugwanizi w'igitsina kare nakubwiye ko umuzamu w'igitsina wowe uri umugwanyi w'igitsina ico kikunaniye heba usabe ukuntu bagutunganiza uce mu bindi kuko nta kundi kuntu wobigenza kuko uri hano yavuze muri Afrika y'Epfo bamubajije bati
yasanze umuntu ariko arasambanya n'umugore wiwe, abasambana n'umugore wiwe hani mu nzu iwe, nuko vyari mu rundi rurimi, yaciye ashika yica umugore wiwe. Bamubajije imbere y'ubutungane ati we wishe umuntu, nawe yayishuye ati iki catumye nkica urya mugabo, nkica uyu mugore wanje, nanse kuzokwama ndica abantu, abo nyene reka nica umuntu umwe nyene, ati kuko n'uwundi naho nari kwica uyu mugabo ejo hoje uyundi, kuko ati harya abantu ku mugore cane cane iyo ufise icuki, abantu baba batonze ku murongo, uyu wishe uyu babandi bacashikirwa, uwundi agacashikirwa, undi agacashikirwa. Bigaragara rero wewe uzokwa murica abantu ubudahera. Yego nibaza yuko ibintu tuvuganye kweri, naje sinanifuza mbeko twonapana, nagomba ko twogumana kweri, ni hamwe nyene akanya byari biryoshe. Ariko reka tubashimire ku kanya mwaduhaye mukanatwitangira, reka natwe tubashimire. Hama je nakivuze uko nacumva, hama nakubwiye neza, ntuze urongoze, dufate naho wowe umuntu akomeye, ngo ufate ngo umwana wawe ngo umurongoze ku muhungu kanaka ngo nuko wumvise ngo yamuteye inda, no kuvuga ejo arashobora kuvuga ati ko yishimikije urya muntu. Erega abantu benshi mugani w'abandi bari kuri manda, rero wewe manda yawe uheze ya wa muntu canke agapasiyona, wa mukwe wawe arashaka guca mukonjega verbe neza cane. Ubaha itegeko, usaba itegeko, impanuro, ugenda mu banyamategeko basabe, kandi nakubwiye neza naho woba kurongoje umuntu udakunda, wa mukobwa ntazoze yishime avuge ngo kariho niyo ndongoye ku ngufu, ahubwo umukobwa w'ubwenge birinze bigenda nk'uko acagenda akagerageza akagukunda ukazoshidukana we wamukunze. Yego sawa sawa, muragize